Ivyo leta y'Uburundi yama iriko iravuga kubibera ngaha mu karere cane cane ivyerekeye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu c'Urwanda n'ingene zikoreshwa mu ntambara ngaha muri Kongo n'ico gihugu c'Urwanda no kubereka yuko ivyo leta ivuga ari ukuri kugendagenda. Mwabonye yuko abinjira mu makambi bagiye kurondera abo bantu bajana mu kurwana n'abasirikare b'u Rwanda bafatanije n'abasirikare n'abahoze ari abasirikare ngaha mu Burundi bahunze ngaha mu bagomvye gutembagaza ubutegetsi bikanka mwaka wa 2015. Abo bakorana n'abasirikare b'u Rwanda, mwumvise yuko abasirikare b'u Rwanda baca baburiza amakamyo y'igisirikare c'u Rwanda bakabajana i Kigali bakabigisha inkoho, hanyuma bagaca bajana n'imodoka zabo z'igisirikare muri Bukavu, kandi bashitse hariya bakakirwa n'abasirikare nyene b'abanyarwanda mugabo yambitse impuzu turiya muhari M23. Nosaba imbabazi kuva ku nzego zo hejuru gushika kuzo hasi, y compris son excellence notre président de la République aussi, kuko nawe ari mu bari guhemukirwa mu bandi. Nsaba imbabazi cane twarahenzwe bikomeye uruhendo Ruma Rwanda uvuze ati muze mumunzanire ejo ko ntubise ko Muri tabara nta kibazo, muze mumunzanire ejo bo mwishe baramaze uwo ni Nimureke. Mbona gukira gutyo rero baca bankora mu mazu yabo baracana umucanga ndota barangaburira baramico nkeneye muri uwo mwanya yego n'akaruga baramaye ndano barambye ati muhumura ubu naco kibaye ko tuzi ko muri amazina yanje nitwa Ndayizeye Clovis. Navutse le 2 avril 1984 ngaho mu Bwiza. Yego jusqu'à 2016 muri manifestation après l'échec ya coup d'état manifestation narahunze mpungira mu nkambi iri mu Rwanda yitwa Mahama. Muri iyo misi heze rero harabaye certaine sensibilisation y'umuhari Urwanda witwa Tabara. Baramaze igihe sensibiliza, harageze nanje mbwana narayipinga, harageze nanje umunsi numva ivyo bavuga ko ari vyo, nubwo nasanze hanini ari uruhendo, ari guhenda abantu cane. Niko hari nibutse neza hari hari amarecrutement n'ubacabandanya, ubwo je nabaye recruté le 16 juin z'umwaka nyene 2026. Harabaye nyene gatoya akantu ka reception. Nyuma yo reception twurira imiduga tugenda Kigali, tuva mu kambi nyene tugenda Kigali kugira ngo mu kigo aho baturogupa hakoye 5 dukoye 50 baca badutwara Sud Kivu. Ngamva nyene twarahiga ibintu bitari bike bijanye n'umugambi MSD kwanza niwo wari kwisonga ya byose, katugisha karangamutima ka MSD. Twamara kwiga iby'umugambi MSD akaca haza ivyo muhari urwanya leta iri ku butegetsi ariyo leta Tabara. Ni resistance majambo yose batubwiye ko ari resistance pour l'état de droit. Yego nibuka neza umenga nuko tumaze gukora 50 nyuma y'imisi nk'itatu canke ine baca dutwara Sud Kivu mabisi y'abasirikare b'u Rwanda, mabisi ari filmé coaster ziri filmé zigera kuri 5. Tugera muri Sud Kivu twakiriwe n'abasirikare ba M23. Twavuyeho nibuka hari nka 20h43 minutes nga twacise vers mu masaa 10 buko buraca mu gatondo. Twarashikiwe twakiriwe n'abasirikare bo muri M23 badutwareka aho turuhukira gato ko gondo rwari rurerure hari twari turushe. Bukeye turaruhuka gushika ma 14h moins baradufungurira. Tuje gufungura nyene turaruhuka gatoya,
hacatanga kuba rero distribution y'amaboti yo kwambara bote en plastique amwe n'amakoti afise inkofero nyine capuchon y'imbeho birangiye ivyo baratubwira ati ntabwo muza kurara ngaha, turaza kurara ruguru ahantu bita kuri antenne nyine iri ahantu bita Kiziba, ni ahantu kure uvuye aho twari turagenza urugendo gira nko rw'amasaha nk'6 canke 5 hafi mw'ijoro twuriye saa moya. Yego hatabara abajije abari abasirikare abakirije abasirikare nyine barabahaye imbunda zo kugira zirinde abari twagiye ntabwo twagiye n'amabisi, twagiye n'amakamyo. Yego mugabo harimwo abari baraciye mu gisirikare kera nibo bahaye bashokora imbunda zo kurinda abo bandi batari abasirikare, tigeze kuba abasirikare. Turafata urugendo twashise hafi minuit passe kweri, hari nka minuit ziba zari hafi kugera ko twaragenze urugendo rurerure cyane muri iryo joro. Turashika twakigwa n'abo basirikare ba M23 baratwereka aho turara ruguru ku musozi hejuru ku maho plateau, niho twaraye haruguru impande y'iyo antenne. Twaraye nyine juste impande y'iyo antenne nyine ruguru, twamaze 3 jours, umunsi ugira 4 turafata inzira batubwira yuko tugiye aho tugiye kugira formation entre travail distribution y'imbunda. Muri uwo mwanya muri bukeye bwaho c'était le 16 le 17 yego harabaye distribution y'imbunda, barigisha nyine kurasa nyine no gupratika byose, kuremonta muri iyo minsi 3. Hari umunsi ugira kandi dufata départ y'urugendo rw'iminsi 2, bagiye iminsi 2 ijoro n'umurango. Tugeze imbere rero tumaze kugira umunsi umwe turaruhukira ahantu ku rusengero, mugabo suyima gatoya muri M23 nibo batanguye kurasa mu wazarendo, yararagiye impene n'intama nabo baca barahaguruka batangura kurasa. Rero tugeze kuri urwo rusengero baraturasa amasase menshi. Umwe muri twebwe umuhungu akiri muto nyine baramurashe kwita ku ngaho gisusu, ubu nyine gusa yakomeretse. Nabo baca bikora ku bikoresho, ko ibikoresho byo twari dufise bikwiye, batanga kubasubiza ibikoresho biremereye, harimo n'amamortier n'ama-12 yose barakoresha amasasa baregegwayo. Noneho twaricaye akanya bigihumura abazarendo bakitubisa ko bumvise izo nkozi zikomakomeye. Twaronse akayira ko kugira ngo tubandanya kugira tugere kuri iyo lieu destiné iri ya turuhuke. Aho twari twagomba guca turuhuka kugira bukiye tugenda muri iyo nkanya. Tukigeraho tukiri mu nzira nyine tutaragera, tugeze ku musozi hasigaye umwanya muto ko dushika aho handi ha kabiri ko turuhuka, niko guca rero basubira kuturasa cyane. Rero baraturasa nyine bikomeye, abamwe n'abahasize agatwe barapfa, abarokoka nyine bararokoka, mugabo ntabwo bapfuye ari benshi, bapfuye ari 2, abandi 4 barafatwa. Ko nyine barafatwa ko harukuru barasaba bakurasa urazamuka, ntabwo bakurasa mu kabandi, nuko urazamuka biragoye kugira ngo inyaruke nyine. Umba ingwano ijoro n'umurango bararasa paka bararasa ukomba M23 yo yagende turira n'amazu yabo, agende turira niko bakaze ishavu. Ngabukeye nyine birabandanya aje ndabona yuko nyine bibaye hatari kweri. Je nacengiye ubwoba, nagize n'ubwoba nk'umuntu nyine ndiruka ndirukira mu ishamba hiyo, ndaduka mu rusozi mu Burundi, ndinyegeza maraho 3 jours ninyegeje. Umunsi rero ugira 4 ubukeye bwaho byaragezeho biraturura gatoya, biraposha nyine, biratuye nyine gatoya. Ngabo nko masangapi, nko masaa moya
oya hakiri kare mbere ya saa moya narazamutse mbona abasirikare bavuye nibaza ngo baje kundondera jewe ndabahamagaye kumva bari aba M23 babambe bareba wazalendo bavuga ati mu muyomba bace bandase ngabo amasasi ngo yamfashe nirukanze sura muri rya shamba Imana iramfasha nyene ntibambona baca ko birukanga bavuga ati Imana ko iri kabisa arabo ntabare Imana irahari kandi irumva amasengesho kweri Imana ko iri kabisa nagize gutya kaba je nawe umenga ndaboneka ariko baranciye ko barandondera barambura bongera barazamuka mugoro namaze uwo munsi ndararaho ndabukeye nuko ndahirirwa umunsi ugira kane ndazamuka rero ko guca mura n'umuntu afise imboga imbere nawe ari inyuma afise igipangu ndamubwira ati cyacu ndakugira n'inkona yenda ifise ndamwereka ntacu ndakurasa ntabwo ndakurasa ndamwereka amasinye ko atacu ndamugira nyene arasubira inyuma ariruka nanje shasubira inyuma muri rya shamba nyene ndinyageze ko navuga ati n'ubundi agiye kuzana abandi ubwo nyene haciye umwanya mutoya bace baza ari benshi bace baza bashe bahamagara baca baramamagara we mutuko wapo utoka muri yo pole je muri uwo mwanya narimvuye guca niyahura kyo kora navuga ati baba bamfa ko barakurya benshi barakurya hariya muri wazerendo barakubaga bakakurya takati cyako bamfata bakanyica nabi ngira umugambi wo kuyango niyahure ndamanura sirete inkonda yirabisha ko ngamu umutima urambujije siniyahure yego harageze kuri etape ko numva ubwo numva shaka kwiyahura Imana ndumva umutima urandemesheje sirete ndayisubizako atari ko niyo n'ubuso umunsi candaza ndamanika imbunda ndayishira hejuru baramudenda nza ndayishize hejuru bambwira ndayishira hasi baraza barayitora ubwo nyine bakitora ntangura gukubitwa bikomeye bangubitisha kumwe afise umupanga n'inkuru bangubitisha ngaha aye kwisi fasa pana hajya hatima bangubitisha nyine ngaha gutya hose barakubita babanje kumboha barankura ikoti ishati bote barakura ngabo entreta uwo ntarashe niwe yamvugiye niba ati umuntu yamara ntabwo nta kibi yankore umunsi kuza muramukubita agoreka tumutware ku mushefu kumbe entreta hariho mu general yitwa Urwanda uvuze ati muze mumunzanire ejo ko ntubise ko muri tabara nta kibazo muze mumunzanire ejo bamwishe baramaze uwo ni Mumureke bona gukira gutyo rero baca bankora mu mazu yabo baracana umucanga ndota barangaburira baramico nkeneye muri uwo mwanya yego n'akaruga baramaye ndanwa barambye ati muhumura ubu nacu kibaye ko tuzi ko muri M23 ntabwo twari tuzi ko muri leta tabara cyo gituma byagenze uko byabaye byarabaye bihangane tuzo gushikiriza ubutegetsi mu butegetsi buzomeco bwo gucira urubanza uko guca rero ngenda bukeye buraca turagenda kwa kuwo mu general aranyakira turaganira arambye ati bagize amakosa akuru banye kutambwira ko ari mwebwe muzorengana niko gusa ugatigenda hariya aye bukeye azogwerekeza ugende ubuvira mbwa antatarambajije ati none se urumva ushaka kuba umubaza rendo ukazokudukorera canke tukagwerekeza tukakwereka inzira ikujana kwa Busiga n'uwa 51 nyine kwa mukuru kuri wene wanyu abo mwari kumwe mukajana mugasubirayo ticane tugushikiriza ubutegetsi uje gukorera muri Monisco nk'abandi bagize amakosa nkayo oye baca babatwara abasirikare nyine muri TD abazungu baca baza bakabagura bara umwanya wo kuja kwiyumvira mu wazerende umwe arambwira ati kuguma ngaha tiwewe abari imitima y'abantu sico kimwe bazotera igihe wamaze kumenyera wamaze kugira kuzana kandi ubundi mubiri usange barakuriye uko twebwe ngaha aye niyo mico yacu kujya abantu ni imboga mu zindi numva umukuru waguma sinahaguma
cyambwiye ati kandi biba byiza umwe wigira ibuvira hoho uzoshobora nyene kuca winjira basi muri ico gisoda cyaba gushikirize ubwiza imana ukabona abasirikare b'i Burundi bariyo basaba gutora bakagutaha ndabaza ati abasirikare b'i Burundi barahari hari ibuvira yego je no prefera kutaha sinoja no muri ico gisirikare cyo muri MONUSCO naco nojamo ubwo no muri MONUSCO ngo FARDC imaze kubona iyo sura yawe ntabwo mwobana kuko wogira igihe nawe bakakugambanira byo mu byashise bakabica tinako je vomyo netahire mu Burundi uze mushikiriza abasirikare nagiye mbwira uwo mu general yuko ko numvise ko ari abasirikare ikibazo y'abarundi ikibazo bazotetse idanico nyene ngaje numva ashaka gutaha ngo bataki kutumikia franga y'amadolari za MONUSCO ndamubwira ati jewe nzobimenya ninagera hari arandi ku rupapuro arushikiriza w'abasirikare bamerekeza turaje ngaho turagenda urugendo rurerure paka ibuvira ariko twarahusereho lift gatoya ko hari kure cyane niko guca rero ngenda bashikira ndagira natanze interview naho nyine bagi imbere ko bamfungira mu basirikare nafunzwe umunsi umwe bamaze kumenya ko ndi umurundi ndumu Red Tabara mba bavuga ati wewe guca bagushikiriza urumva woguma ngaha aye canke wogenda gataha je numva notaha kuri nkashikirwa gutungane bw'i Burundi na ibyo ntambara jewe wapi kweri ndabahakana n'abaprisonnier twari kumwe barabimbajije cane tinafuma nguma ngaha muri bo nihagera ko baza kurokrita ko bacoza ushobora kurokrita hamwe nayo tuje gukorera amadolari tukatoya mimi nataka kurantre kazimanisha sikia kama piko wajeshi warundi wako hapa niko guca rero baza nawe umenga barantreta ahubwo nyine twe twamaze kuganiraho gato ko bampaye umwanya mutoye mbere ko bamumesha interview ndagenda rero ndatanga interview barambaza yego ndishura byo bashoboye kumbaza nkuko nyene gusa ijambo bahereje ko barambwiye ati none se urabona yuko wazarenda irashoboye nabyo tego barashoboye ko nibo bagona mu misozi cyane alpha desene kaguma muri ville ko guca rero desida ko notaha mugabo entretana nararayo rimwe muri hotel 2 ako gashoka abasirikare bakoze amakosa ba soit les perte d'armes cyangwa vol d'armes basanga ari nk'ivyo nyene benshi basanga ari perte d'armes nyene sinzi ngene byagenda kugira bazite gabo kwaruko les perte d'armes cyangwa vol d'armes vol à main armée yego none ababinjiza muri abo bagwanyi muri ayo makambi y'impunzi yo mu Rwanda mahama aho waruka yego bari bande baza kubigisha ibyo kwinjira muri uwo mugwi no kujana muri Congo abo mobilisateur nyene abo recruta bara abasirikare ba kera twari bari barahungiye mahama abasirikare ba kera ngabo b'igihugu c'Uburundi ni impunzi mu bandi nuko gusa Tabara yari yabahaye akazi ko barahembwa izetepeye barahembwa mbese amafaranga menshi twe bakaduhendesha utwo tuntu duke gusa ko kugufetesha iryo tabi n'izo nzoga nta kindi nico bakora babigira inshuro babatwara inshuro kangahe mbere baje canke ubwa mbere harabaye kwanza nka sensibilisation iramara nk'ikino c'amezi nk'ane canke atanu mugabo batanguye kuvyijukira rero cane ubu abantu ntibavyumva ngo ntakuja guhangana boja guhangana n'igihugu gute n'ivyawe biguhanze mu nyuma rero batanguye kuza barakoresha amafaranga rero ni bigaragara baravyitabiriye abasaza abafise ingo barazitaye urwaruka ruva mu mashure bariko barakora amakosa cane kandi iyo baje umenga bafise imiti umenga ntihosubira inyuma nukuri baca bakwereka amafoto yo mwari kumwe bambaye za mitrailleuse bambaye ikiba ubona ko hari abasirikare nyine baberewe wari umubona akiri muto ukabona umuntu asigaye ari umugangi
akavuga ati namwe rero nimwagenda muzamera gutya. Je bikorana rero ko nahise ngo nkunda n'igisirikare kuva kera. Ndavuga ati mu kuvuga nje yendaga nyene ndi umujeshi nyene. Bona nahise ngo ndanabikunda kuba umujeshi kweri. Byari byo numva n'igihe naheze amashure nuko batanyemereye umuryango nagomba kuja kwiga Islam baranyankira ati igihugu kiracari habi kiracimwa gusa ico gihe ndabona vyari ko biraza c'était en 2005 none naheze amashuri ngabo nabona umutekano uko uragaruka kubera feu son excellence Pierre notre ex-président yari twarabona ko ari amahoro yuko biraza babikorera mu makambi nyene asanzwe ahagarariwe na HCR leta y'u Rwanda neza cane barabizi iyo programme irazwi na leta y'u Rwanda igituma banabizi babikora ku mugaragaro kandi sinabo gusa n'abaturage n'abanyarwanda baba inyuma y'inkambi barimo bari barimo bashaka nko kuri batandatu bashaka nko kuri batanu baca batandatu twari tuzi nyine b'abaturage basanzwe numva no mu giturage barajamo birazwi n'u Rwanda kuko hari impamvu u Rwanda ruko rurivanga muri ivyo Mbega babakuye ngaho babakuye muvaho n'imodoka izihe kuva mu ikambi mu makambi gushika i Kigali yego twagwa n'abasirikare b'u Rwanda canke n'ibandi mugenda n'imodoka zande gushika iyo kambi mushizeyo nindaca babigisha bijya by'igisirikare ivyo by'igisirikare rero nk'iyo reyi iyo déplacement n'abasirikare byo biyumvikana kuko badushikana mu kigo ca gisirikare c'u Rwanda igipangu urabona ko ari c'umuntu mugabo kinini cane ahantu inzu ishobora kujamwo abantu nk'ijana bakaryama abari hanini cane n'abasirikare kuko nico kigo ni c'abasirikare yego bakatwigishaho ivyo mumaze guheza iyo formation y'i Kigali ikozwe n'ibisirikare n'abasirikare b'abanyarwanda baca babajana bo nyene Ubukavu nawe nyene mugaca mwakirwa n'abandi basirikare biyita ko ari ababimvise bavuga bari abanyarwanda niko biri uko mugabo gusa bitwa ngo na M23 mbwa sinoshinga inango ni mbwa gusa turavye ukuntu bigenda urabona ko harimo complicité idasanzwe kubera kabisa urabona ko harimo ikintu kidasanzwe kirimo urabona ko ari abantu bari hamwe bakorera hamwe kweri uravye ivyagushikiye byose byagushikiye umunsi impanuro canke amotera abashobora guhendwa n'abo bantu bashaka kubajana muri ivyo naka je ico nohanura ndavye kuvyanshikiye sinifuza ko hagira aho ndivyoshikira kweri nanje ndicuza sinifuza ko ivyonshikira vyashikira uwundi kandi bizobashikira kuko benshi baramaze kuza ariko nobwira ati abatarinjira muri urwo ruhendo nibabireke abakomeza amashuri bayakomeze abakomeza akazi kabo bagakomeze kuko twebwe nta ntambara dukeneye mu Burundi uko babuvuga uko babutwigisha jana sanze atari ko biri jana nzi ko ari gushika batarambaza ari gukura ku mutwe nyene kwereka bisa ariko nasanze ibintu ari biri calme ntabwo nibaza ngo izo mbaraga twubaka igihugu cacu yego ico nakongera ko nuko nosaba imbabazi kuva ku nzego zo hejuru gushika ku zo hasi y compris son excellence notre président de la république aussi kuko nawe ari bari guhemukirwa mu bandi tase imbabazi cane twarahenzwe bikomeye uruhendo murakoze ico rero twovuga ku bijanye n'ivyo ahejeje kubibwirira ni nko gushinga intahe biza bisigura neza ko ivyo leta y'u Burundi yama iriko iravuga kubibera ngaha mu karere cane cane ivyerekeye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu c'u Rwanda
n'ingene zikoreshwa mu ntambara ngaha muri Kongo n'ico gihugu c'u Rwanda, no kubereka yuko ivyo leta ivuga ari ukuri kugendagenda. Mwabonye yuko abinjira mu makambi bagiye kurondera abo bantu bajana mu kurwana n'abasirikare b'u Rwanda bafatanije n'abasirikare n'abahoze ari abasirikare ngaha mu Burundi bahunze ngaha bagomvye gutembagaza ubutegetsi bikanka mwaka wa 2015. Abo bakorana n'abasirikare b'u Rwanda. Mwumvise yuko abasirikare b'u Rwanda baca baburiza amakamyo y'igisirikare c'u Rwanda bakabajana i Kigali bakabigisha inkoho, hanyuma bagaca bajana n'imodoka zabo z'igisirikare muri Bukavu. Kandi bashitse hariya bakakigwa n'abasirikare nyene b'abanyarwanda mugabo yambitse impuzu zuriya muhari M23. Bakaba ari baca babajana rero muri mwumvise aho yafatiwe mu misozi miremire hariya za Minembwe n'ahandi, kugira ngo intumbero ibe iyo kuza gutera igihugu c'u Burundi. Rero ivyo leta y'u Burundi ivuga nukuri kugendagenda. Nico gituma mbona yuko leta iheze igafata ingingo zose zishoboka kugira ngo izitire hakiri kare igihugu kitaronegwa. Ibi kandi aya makuru twovuga ko ari mashasha tubahaye, dufise nane makuru menshi cyane kiretse n'uyu, no kwibutsa abarundi yuko ivi igihugu c'u Rwanda catanguye mu mwaka wa 2015 mbere n'imbere yaho kigomba guhindura ubutegetsi ngaha mu Burundi ku nguvu, nticigeze kibihagarika gushika n'uyu munsi. Uyu mwabonye yuko bayimwinjije muri ico gisirikare nta n'amezi abiri aheze, bamukuye mu ikambi y'impunzi aho yari amaze imyaka n'imyaka, ko yahungiye Mahama muri iyo kambi kuva mu mwaka wa 2016. Bamukura mu buzima yararimwo mu ikambi y'impunzi bamujana mu gisirikare. No kuvuga yuko muri imyaka yose ico gihugu c'u Rwanda cagumye gikora ibinyene. Aribo bajya abarundi baca bazana ngaha ku rubuga rw'intambara muri Kongo kugira abapfireyo. Mwumvise ko babarashe benshi bagapfa, yaracitse abona gutinda ashika ngaha mu Burundi. Rero akamo yagateye wenyene, aka kamo twese tugatera gusa impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama hariya mu Rwanda, turagatera n'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu vyose cyane cyane abari mu Rwanda, aho kuza kumvira ababahenda ngo bazobajana mu gisirikare ngo baze ngo bagwane ngo mu Burundi ngo bafate ubutegetsi. Murumva yuko ubaha ku vya politike, mwumvise yuko uriko arabikora ari umunyapolitike mwese muzi yitwa Alexis Nduhije, akoresheje umugambi wiwe wafuswe ngaha kubera amakosa witwa MSD. Mwumvise ko acakorana n'abarundi bashatse gutembagaza ubutegetsi ngaha b'abasirikare, akongera agacakorana n'igisirikare c'u Rwanda kugira ngo binjize ku nguvu, binjize aba bantu muri ico kiroberi bagomba citwa Red Tabara. Mwumvise kandi yuko bari banavyanse mugabo bacabashiramwo amafaranga. Umuntu ari mu kambi y'impunzi asanzwe afise ubukene, bacabashiramwo amafaranga bacabona kugenda. Rero akakamo turiko tugatera abarundi bose bari mu makambi y'impunzi canke bari ahandi mu bindi nyuma y'igihugu, ntihagire umuntu asubira guhenda, ntihagire umuntu asubira kurota yibaza yuko hariho ikiroberi kiriko kirapangwa kizoza kigafata ubutegetsi ngaha mu Burundi. Ivyo ntibizoba. Ubutegetsi bwo ngaha mu Burundi butangwa n'abene gihugu biciye mu matora mu ntwaro bita demokrasi. Ivyo niko biri, haraciye imyaka n'imyaka bimeze ngaha. Uwimvira ko ashobora guca muri izo nzira ni inzira zidashika. Uyu yagize Imana kubera kuko atasize agatwe, mugabo wumvise ko ari benshi basigayo agatwe muri izi ntambara zo ngaha mu gihugu ca Kongo. Afatiwe muri Kongo yaciye hariho ukungene bigenda iyo umuntu afashe inzira yo guhagarika ibikorwa vyo kuza gutera igihugu, ibihugu biraheza bikavugana, umuntu agatinda agashikira biwabo. Aka kamo ni nako duteye nabo babari muri Kongo no musi muri ico kintu bita Red Tabara. Umuntu wese abona yobona kaberu atoroke bazomwakira hanyuma aheza agaruke ngaha mu Burundi. Barabona neza yuko abaje ngaha mu Burundi atangorana nimwe bahagirira, nta no bajya n'ugwara, baheza bagasubira mu miryango yabo.